Twongeye kubaha ikaze abanywanyi bacu bakunzi bacu dukurikirana muri impande zine z'isi. Kaze muri kino kiganiro c'amakuru tubabwira ayavugwa mu mpande zine z'isi. Kaze twibutsa kugira sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze ni muri aya makuru. Amakuru no musi rero tugiye kuyahera n'ubundi mu Burusiya hamwe aho tubabwira ivy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Intambara igiye kumara amezi abiri iriko iraba hariya muri Ukraine n'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya rero kirabandanya gutera muri Ukraine aho no musi kandi congeye gutera amamisire ndetse n'amarokete menshi mu bisagara bimwe bimwe vyegereye umugwa mukuru Kiev ndetse no mu bicungararo Kiev ndetse bimwe bikaba vyaguye Kiev nyene ku mugwa mukuru wa Ukraine aho Uburusiya buvuga ngo buriko barabikora ngo kubera Ukraine nayo yateye mu gace kamwe ku Burusiya. Ukraine ivuga Uburusiya buvuga ko igihe cose Ukraine izo ziragerageza gutera mu Burusiya ko Uburusiya buzoca butera umugwa mukuru ndetse Uburusiya bukaba bumenyesha ko bushobora gusambura umugwa mukuru burundu hamwe Ukraine itoreka ivyo Uburusiya bwise agasomborozo. Tukivuga nyene rero intambara y'Uburusiya na Ukraine hirya y'ejo nkuko mwese mwamenye Uburusiya bwarahuguze ubwato bunini cane gose. Ubwato ndetse bikaba vyamenyekanye ko aribwo bwato bw'Uburusiya bwari bufise bunini cane gose bwa gisirikare. Ubu vyari aho ku bamwe bavuga ngo n'ubwato bwari bugira kabiri, ariko ubu vyamenyekanye ko buno bwato bwa gisirikare aribwo Uburusiya bwari bufise bunini cane gose ndetse bukaba ari ubwato bwari bukoranywe ubuhinga bukomeye cane gose kurusha ubundi bwato Uburusiya busanzwe bufise. Ibi rero kikaba ari igihombo kinini cane gose ku Burusiya. Uburusiya n'ubu ntibwemera ko hari abasirikare ba Ukraine baba baraburashe maze buraka aho n'ubu amakuru avugwa n'ubushikiranganji bwo kwivuna amazi amenyesha ko buno bwato ari umuriro wadutsemo uvuye indani bivuye mu buhinga bw'ivyuma ahari habiswe ibigwanisho indani maze ngo biraka bitera umuriro buno bwato ubona gutokombera. Ndetse bikaba vyamenyekanye ko n'umukapiteni w'ubwato yapfuye warasanzwe butwara, ariko abandi bashika 500 bari buno bwato bakaba barashoboye kurokorwa. Ukraine yoyo rero imaze kumenyesha ko buno bwato ariyo yabuteyeko misile zibiri, misile ngo zo mu bwoko bwa Kutopito. Izi misile zikaba ari misile za kera cane gose ndetse zakoreshwa n'igisirikare ca Soviet Union. Zikaba zigwiriye ku bwinshi cane gose rero muri kino gihugu ca Ukraine, kuko igihugu ca Ukraine naco igihe cikukira kikava kuri Soviet Union bagabuye ibigwanisho n'icahoze ari Soviet Union arico Uburusiya bw'uno musi. Ibi rero niba ngo vyaba ari vyo, abashakashatsi bavuga ko coba ari igisebo canke agasuzuguro kakaze cane gose ku Burusiya, kuko Uburusiya bwemeza ko buno bwato bwabwo atakigwanisho cobwera ko, kuko buno bwato bwari bufise systeme ya defense ikomeye cane gose, ndetse aho bivugwa ko ubwato aribwo cari igikoresho kinini cane gose c'ubwirinzi ku gihugu c'Uburusiya, yaba ku mamisiri avuye mu kirere ndetse n'avuye mu kiyaga n'ayatewe ku butaka. Ubwato bwari bwarakoranywe ubuhinga bukomeye cyane. Hamwe rero vyo bari vyo bivanye n'aya masoko y'amakuru atizewe. Ukraine akaba ariyo yarashe buno bwato. Ubuhinga bw'Uburusiya bwoca butangura gukemangwa, aho vyari bigaragaye ko systeme z'Uburusiya zimwe na zimwe zitari zo kwizerwa. Ariko rero nubwo Ukraine ivuga gutyo, Uburusiya numenyesha ko atari Ukraine yateye kuri buno bwato bw'Uburusiya, ahubwo hari ikibazo cadutse kivuye indani. Tubandanye rero n'ano makuru kandi aho tugiye kubabwira amakuru nyene ajanye n'intambara. Uburusiya bwongereje ibitero kandi mu gace ka Mariupol, aho kano gace kuri musi kandi bivugwa ko nibura Uburusiya bugenzura ibice 95% ku musi w'ejo. Twabwiye amakuru aho byavugwa ko Uburusiya bwagenzura ibice 90, kuko abasirikare ba Ukraine basigaye mu duce duto cane gose, aho biboneka ko intara ya Mariupol Uburusiya buza gushaka kuyifata yose.
Nk'uko rero Uburusiya bwamenyesheje ku bijanye n'intara ya Mariupol, Uburusiya bwavuze ko bushaka kano gace ka Donbas region kose kukaribera, maze kano gace kakikukira kakagenda ku Burusiya nk'uko Uburusiya buri muvyo bwifuza. Kano gace rero kakagizwe n'ikivugo kinini nk'uko twagiye tubabwira. Aka gace kagizwe n'intara zitatu: intara ya Crimea, n'intara ya Luhansk ndetse n'intara ya Donetsk, n'intara ya Mariupol igira kane. Izi ntara zose zine zikoranye ziruta igihugu c'u Burundi, nibura ziba zingana, kubaza Uburundi n'u Rwanda ziba zingana n'igihugu c'Uburundi hamwe n'u Rwanda. Bikaba bibarizwa ko muri buno buce haba abanyagihugu baba mu miliyoni 15 na 16 muri zino ntara zine zose. Uburusiya rero hamwe bwoshobora gufata iyi ntara yoba ari intsinzi ikomeye cyane gose, kuko umugambi w'Uburusiya no guca bashira ibirindiro by'abasirikare bakazungurutsa kano karere ibirindiro, maze bakaba boshobora gutera n'ibindi bihugu byo mu Burayi canke ahandi hose bashatse bavuye muri kano gace, kuko kano gace kariko ikivugo kinini cyane gose gishobora kuborohera gukora ivyo bashaka byose gukora mu karere. Mu gihe Uburusiya bwa bufise kano gace, yoba ari intsinzi nini cyane gose ku gihugu c'Uburusiya. Tubivanye n'amakuru Uburusiya bwamenyesheje kandi ko bwishe abacangero bari muri Ukraine, bamwe bita amasenari. Ngo abacangero ngo bari mu ndege, ngo baba bagomba gutera kandi ngo mu gice kimwe cyo mu Burusiya, ariko Uburusiya babona hakiri kare maze barabakorora. Ngo abacangero ngo bari bane bari mu ndege ya gisirikare, aho bari bagiye kugaba igitero kindi mu gihugu c'Uburusiya, ariko nk'uko bimenyeshwa n'umushikiranganji wo kwivuna amazi, igitero bakiburijemo ndetse n'abo bane bose baricwa bari bagaze ico gitero mu Burusiya. Ikindi kandi civugwa n'abandi bantu bakemanga ivyo bwato bw'Uburusiya bwa Moskova bwahuye n'impanuka, bavuga ko bamwe bwoba arubura ibihugu, bamwe imisire zo mu bihugu vy'Uburayi zoba zaratewe kuri buno bwato, maze Uburusiya bwanka kuvyemera n'ubundi, kuko Uburusiya budashaka kwemanga ko systeme ya defense yabwo yoba yarahuye n'ikibazo inanirwa no kurinda buno bwato. Twivuganye n'amakuru Uburusiya bwafatiye ibihano abategetsi benshi b'Ubwongereza, abategetsi bashika 45, ibihano birimo kubuzwa kongera guhonyora ku butaka bw'Uburusiya. Umutegetsi mukuru yahise amenyeshwa ubwa mbere n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Johnson Bolton, asanzwe atwara Ubwongereza, nawe akaba yafatiwe ibihano byo kutongera gukandagiza ikirenge mu gihugu c'Ubwongereza, ndetse n'umushikiranganji wo kwivuna amaso w'Ubwongereza n'umushikiranganji w'imigenderanire n'abandi mu bagize leta n'abadiplomate benshi b'Ubwongereza bafata ibihano ibi. Uburusiya bukaba buvuga ko bafata ibihano kubera imigabo n'imigambi yabo mibi yo gusebya Uburusiya no kuvuga Uburusiya nabi, ndetse no gufata ibihano Uburusiya atana kimwe bisunze. Ibihano Uburusiya byise ko ari agasomborotso ndetse n'akigenzo kadasanzwe. Rero bikaba byatumye Uburusiya nabwo bufata ingingo yo gufatira ibihano abantu bategetsi bamwe mu bategetsi b'Ubwongereza. Tubandanye n'amakuru rero mu Burayi, aho tubabwire amakuru avugwa mu Bufaransa. Mu Bufaransa kwiyamamaza kurabandanya, aho amatora yegereje akazoba ku itariki 24 z'uku kwezi, aho bigaragara neza cyane ko Macron asanzwe ari ku butegetsi akiri imbere gato, ariko ari imbere n'amajwi make cyane gose, ku buryo ashobora gutangara mu gihe amatora ayoba, nk'uko abagira amasondaje bavuga ko uyu Marine Le Pen basanzwe ariko barahiganwa ashobora gutsinda amatora kubera politike yiwe y'ubuvuba, aho azatangaje ko agiye kugabanya imisigiti. Ibi rero bikaba byateje n'induru, ndetse mu buce bw'ubwo yagiye kwiyamamaza bakaba baragize imyiyerekano yo kwiyamiriza aya majambo yiwe. Marine Le Pen avuga ngo imisigiti idakwije ibisabwa n'amategeko canke iri ahantu haboneka ko hatabereye yose bigiye kugabwa, kuko ngo mu bikorwa bimwe bikorerwa muri ino misigiti ngo bishobora kuba ari ibikorwa by'iterabwoba, ndetse mu bikorwa bitemeye mu muryango w'Abafaransa. Avuga ngo ntashobora kwihanganira kubona ivyo biguma biba, ngo imisigiti rero imwe aboneka ko idakenewe ko azoyugara vuba igihe yoshikira ubutegetsi. Na Perezida Macron amaze kubona ko iyi politike yo kugara imisigiti canke
kugabanya influence y'idini ry'abayisilamu ikomeye cyane gose mu Bufaransa, nawe ariko arayikoresha aho nawe nyene mu majambo yiwe yavuze ko agiye gusubiramo kugenzura itegeko rigenga imisigiti n'amadini kugira ngo harabe imisigiti na cane cane idakwije amategeko nawe nyene ayihagarike, kuko kuva aho Marine Le Pen yatanguriye iyi politike yiwe yo kuvuga ko agiye kugabanya influence y'abamizirima muri kino gihugu, vyabonetse ko yaciye aduga amajwi menshi cyane gose, abamushigikiye bashigikiye ivyo babaye benshi cyane gose, aho biboneka rero ko yatanguye ndetse kuvuga amajambo avuga ko atankeka agiye gutsinda amatora, kandi vyemereye abafaransa agiye kubishira mu ngiro. Ubu avuga yihagaze ko cyane gose kuko amajwi ya sondage yerekana ko amaze kugera ku bice 49%, mu gihe Macron ageze ku bice 51, akaba amurusha ibice 2 vyonyene kwijana. Ibi rero bikaba bigaragara ko ashobora gutsinda amatora, ariko ibi ntivyerekana ko ariko amatora azogenda, kuko aya n'amajwi ya sondage, ariko uru rugamba ubu ruramukomeye cyane gose. Macron aguma agerageza kurondera strategie zose bikoresha kugira ngo arabe ko yosike baringa intebe yiwe ntitwagwe no Marine Le Pen. Twibutse rero ko Marine Le Pen mu gihe byo kunda agatsinda amatora ko yabaye umudamu wa mbere atwaye igihugu c'Ubufaransa kuva igihugu c'Ubufaransa cakita iryo zina, nta mudamu arigera agitwara. Rero reka turindire turabe ko amashance y'ubu Marine Le Pen ashobora kugurura abadamu nabo bagatangura gutwara kino gihugu c'Ubufaransa. Reka rero ayandi makuru tugenda dusimbire gato muri Israeli, aho muri Israeli hasubiye kwaduka imidurumbanyo. Abayisraeli n'abanyapalestina basubiye imyigaragambyo abanyapalestina mu musigiti mweranda, aho bivuga ko abanyapalestina baje gusengera muri iki gihe cy'Ramadani, ndetse n'abayahudi bemera imyemerere yabo bakaba nabo bagenda gusengera muno musigiti. Umusigiti rero ukaba ari umusigiti igihe cose wamutera induruvane, ndetse vyagiye boneka ko abasirikare igihe hageze mu gihe cy'Ramadani, abasirikare b'abanyayisirayeli baba bagaze cane gose, kuko abantu bava muri Palestina bakaza gusengera muno musigiti, ndetse n'abanyayisirayeli nabo bakaza gusengera muno musigiti, bamwe bose bivanye no kwemera kwabo. Umusigiti bemera abisilamu bavuga ngo nahera cane gose, aho bavuga ngo niho hari hubatswe ya ngoro ya Salomo ku basoma Bibiliya bavuga. Abandi nabo bemera abafise indi imbere y'amadini nabo bakabaza gusengera bavuga ko ariho umwami wabo yabaye. Ibi rero bigatuma haba ubushamirana igihe cose habaye kino gihe c'Ramadani. N'ubu rero basubiye gushirana ko barashamirana, aho nibura abantu 100 bakomeretse, igipolisi carashe gisukamwo n'ivyosozi na vyavyo kabikuroza musozi, abantu benshi bashwiragira barakomereka, ndetse aho bivuga ko hoba hari n'abantu bashika 5 baba bahasize ubuzima muri imishamirano ya Palestina na Israeli. Twibutse ko kino gihugu ca Palestina na Israeli igihe cose ata mwaka wo kwijana hatabaye imishamirano hagati y'abantu babiri bose basa nuko basangiye ubwoko bose b'abayuda, ariko bakaba batumvikana. Rero naya makuru twateguriye mu mwanya, reka tugaruke ngaha naho mu makuru yo hanyuma. Abadukurikiye mwese mwakoze, mwebwe bwira sabone kuri channel yacu ya YouTube, ndetse subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza. Murakoze. Tubutse ko Uburusiya bwafata ibihano abategetsi b'Ubwongereza, ndetse Uburusiya kandi bwongeye kugira ibitero ka Kiev ndetse ni Kiev, bwongera kugira n'ibitero byinshi i Mariupol, aho ino ntara busa naho bwiye kuyifata. Murakoze mwese abari badukurikiranye, mubwira mu mubahwe, Imana ibazigame. Murakoze.